ari ugasanga ibindi zero contraire le Real twara 80 we Vinicius twara 20 mugenza wawe wumvise yuko wewe yaba technique byakunze neza qu'est-ce que tu fais urindira ko contrat wihera kugira uhonovere kuko hajya musanzwe kuronovera contrat kenshi baranaganira kucerekeye umushahara kenshi umushahara duga gatoya urumva ko nivyo biraca biza le Real Madrid nawe ukabuzi yuko depuis Kylian Mbappe aza hari ukuntu nyene nibana utari meze neza uravyibuka ko Ancelotti ataranagenda ariko ukabona ko Mbappe ariko araza ameze neza aratsinda ibitsindo mukimwiza ariko uno munsi w'abakinyi novuga yuko bapfukaye mu ndumugwa Real Madrid n'abantu bo bivuga bavuga ati aba c'est vrai ni beza ariko hari ibintu bataduhaye kandi twari dukeneye utamenya vyiki vya jeu défense kuza basi gufasha abandi bagenzi babo ko Vinicius yarashoboye kubikora à l'absence ya Mbappe ariko Mbappe hari Vinicius yaca agara nawe ntabikora ivyo gasanga Bellingham ariko ari enerva bamwe akavuga ati iyi saison ibaye nabi zikako tutakaje kubera iki apport défensif y'abahungu babiri ni bari ko baradufasha ikintu na kimwe urumva kandi umunsi wa football moderne ubona ko isaba yuko ugira iyo ubuza iyo defense yawe kudugana imipira ukabuza gukina ukagerageza kabisa gufasha les milieux offensifs ba mukugara iyo umugwi adverse ariko abo nibabikora ivyo rero ba Xabi Alonso barabibona biratera ikibazo Alonso aragiye muri nyaraje urumva ca kibazo nikirakemuka ariko twe turabona yuko biriko biraza buhoro buhoro bariko barabana byo neza ariko icerekeye guhana amapasi hamwe Vinicius avuga ati ndahaye Mbappe aramuha ariko wari giye tubona Mbappe ndaha Vinicius ivyo birashika aho karuga créer ça peut prendre du temps ikindi iyo apport défensif ntiturayibona niraba kuri izi saison zibaye imfagusa kuri bo rero kubw'ivyo muri Real Madrid abantu babibonera kure cyangwa bayibonye bavuga ati uko biri kose akora ka pembeni abantu bateza kuba séparé hagenda umwe muri abo ikiboneka nuko umaze saison nyinshi n'umaze zike ino saison tujemo ezo yabaye ya gatatu kuri Mbappe kuri Mbappe biragoraza impamvu kiki burya hariya kwa Madrid projet yose bafise yubakira ko n'umugabo mu Faransa no musi niwe bubakira biragoye ko uwo bitandukanya nawe ariko uwucuja muyabira ninde ni Vinicius bihuriranye nahone imbarutso yike kuvuga ngo ariko asa nk'ubagura ababwira ati je vais ça kandi Madrid akimuhomba agende ataguzwe izobiho wopfuma muri kuno mwaka kuko asiganye saison imwe uno mwaka yokina azobagiye ariko umwaka atongeje amasezerano no mwaka ashagira ubuntu mu mwaka acagira ubuntu rero ikintu kibaho Vinicius inyuma yo kuva muri Coupe du Monde agiye mu buruhuko araruhutse iki muri weekend uburuko bwari buheze yurira indege asubira i Madrid amaze iminsi muri igihugu cande ca Jamaica hagiye ni Madrid rero ngo bari bamwiteze gose umubonano wawe na Jose Mourinho n'abarongozi ba Real Madrid abantu bose bati nimiburi kwa kabiri cye kwa gatatu tuzomenya icavuye mu mugwi wa Real Madrid hagati yande ya Vinicius n'uburongozi bwa Real Madrid ico ntiturakimenya baracariko baraganira bahuza kuko turazi yuko hariho ibiganiro bishobora kuba bikamara n'indwi rero no munsi turarindiriye turanyagishika ibizoba hagati ya kuko witwa umumenyereza Jose Mourinho aramukeneye arakumukenera ni kimwe eske kumumuha nishwa zibiri kumumuha bisigura yuko ega arashobora kumfasha mwaragize 2 saisons blanche ariko uyu mukinyi umfashwe bikomeye exactement yo gufasha ariko mbega Florentino Perez il va accepter kuri ivyo bintu ariko arasaba ni kintu kimwe ica kabiri kukwemera yuko umugira batakivuganye bagashiraho itegeko ati turacafite amasezerano na wewe kino sezo ibikwika tuzobiganira mu nyuma bazoba bishize muri piège yo kuvuga ati no kubunasha kugenderako uravyo seso tugenda neza n'ubu unye ariko ko ati Vinicius ikico cyo kimubabaza okay ndakinyi no sezo
murangararije kandi urumva hariho imiliyoni 30 nazingahe bazomuha kuri fidelity yiwiwe rero cyumvikana ni prime de fidelity rero vyumvikana kuri Real Madrid kuri bo novuga yuko bari ndavyite ko ari muri kote bari mu yabira kuko barafise ibintu mu maboko swat barabitanga bikagenda neza bakemera ico batakaza ariko ntaco bazowatakaje kuko uyo no mukinya kiri muto ariko arakura 27 ans azoshika imyaka 30 bakimufise ntawe uzi ko ashobora kubakorera vyiza ariko nka cyangwa kuri cakindi atangurira abantu babiri kubana bizokora ko twabonye izisezo zibiri bitoroshe neza ico cyose barashobora kukigaga none okay turabagumanye ntibigenze neza ashaka uyu murenga w'amafaranga ivyonye nisho agira nivyanye ndakubwiye vendredi okay baravuze bati nta kibazo le Real Madrid ni grande équipe uburyo tuzomuha Vinicius ivyo ariko rasaba turavyemeye nime nakubwira vendredi okay babimuhaye hari uri inyuma umustar twa Bellingham nazo gati okay nasinya gushika muri 2029 reka nshike 2029 naca magarati droit à l'image aracari muto wewe saba ariko banegosa bafite 27 ans wewe ari muri 21 na 22 ans rero uyo navuga ati contrat yanje izohera muri 2029 avuga ati sawa reka ndindire nanje nzoca na avance ivyo abo bandi bavanshije hama jengene guperde umukinyi wa 24 ans cyo kimwe guperde umukinyi wa 27 ans nukuvuga yuko hari amazi avuga ati tukamuhibi nuwundi ejo dusaba ibi bizotwanikira rero pour éviter yuko aho kajagari kaba bacha bavuga ati sacrifions uyu nta kundi nitubure n'abari nyuma on va gérer peko nabi on va gérer abo dufise kujya Florentino Perez yabwiye Ancelotti arambwira ati ariko aramubwira inyuma yo gutwara Champions League 2024 arambwira ati burya rero ubwo bigenze gutya ndakeneye abakinyi ndakeneye aba defenseur ndakeneye no muataka muataka wo agiraze uyu Kylian Mbappe ariko amubwira ngo gerageza kubijera narabonye uri kurabijera turatwara Champions League atamu atakadufisi cagiye Bellingham ari we yataka haba nk'umufone ati gerageza ufundikanike utuntu ugire ariko Ancelotti arayibona ngo ati ibi bintu biragoye naco aragiye urumva Carvajal aragiye mu mvune ya presque saison yose uyu Militao aragiye uyu ndavuga Rudiger naguma babara urumva bose bagiye mu mvune nsigaje abana bakiri bato urazi ko ujya tikunda n'abana shira harya biranga ntiyamugura abakinyi saison ya mbere fite iragiye iyindi ngo ndakuzanira ngo Dean Hudson ngo wowe umukinyi d'experience ndagusaba ukuzanira kuri abaye rero kubwivyo agiye kubibona ubu azanye babakinyi d'experience bene ababwiye avuga ati nahawe bikomwe n'abakinyi d'experience Benzema il avait 30 ans Modric avait 30 ans muri Toni Kroos ari yakwaje mu 30 nawe urumva ukabona yuko mugiye batwaje Champions League Ramos il avait 30 ans ivyo vyose avuga ati kwifashisha abana ni sawa ariko manque d'experience yarankoze rero kubw'ivyo ndavuga nti kuri Vinicius ariko kuri Arsenal nayimeze uko ati vyose birahari tirekura dufata vyose buzira ndabiri kuko Vini ibintu ariko aremererwa muri Arsenal birenge ibyo Madrid mo azo umukinyi wa mbere azogaye guhimba amahera menshi cyane gose umugo Arsenal kuva yakaba none gashaho wewe ugiye guhemba ama prime pembeni ugiye guhemba nka Catresa ifata fata ibihumbi amajanane urumva fata ibihumbi amajanane na 70 kundwi umwaka uri mu ndwi zingahe 52 ngari 52 urumva guhembwa presque 25 millions banari menshi urumva si make ni menshi urumva nta ma avantage bagira ariko muri Madrid yigeze kuvuga ngo basi signature yose babaha ngo basi ume vemi yateka ngo tubana urumva nizo droit image zoze kuri Arsenal ngo twe nta kibazo ingo ni muri Premier League uzoronka ibi nibi ziva avantage zifatanye nibi nuko nyene tubibone byo bavuganye
rero Arsenal ivuga ati ni murekure gusa cyadufata ariko kiketura aho nyene Madrid gutakaza no muhungu azaromba rukomeye cyane gose rukomeye gose ko no mukinyi ngende gwako wibuke yuko uyu mukinyi Champions League 2024 ayifisemo uruhara runini gose cyane n'umukinyi kabisa ariko abakinira cyane n'ubu twarabonye ko Vinicius ari muri Real Madrid hari kintu kiba gihari ego Mbappé arabatsindira ariko hari ibintu Vinicius akora kwavuga ati Vinicius kabisa ahetse urabona iyi periode ya Arbero Vinicius yaratandukanye na Vinicius okuri Alonso Odiazi angorane zaramuperturba mu mutwe psychologiquement yameze neza Arbero araza amugira umushushu wiwe avuga ati tu es un grand joueur mbega dukore gute tugira ibiki ivyo Vinicius yaraguruka Vinicius yaratsinda ibitsindo Vinicius igeze kumara 2 mois no 3 mois atagitsinda tsinda kuri Arbero araza atagutsinda ibitsindo kubera iki yarameze neza psychologiquement yarameze neza ugufatwa neza yarakina umwanya ukwiye rero kutakaza uyu mugabo turazaguruka kuri saga ya Yandi Omande nawe eske urashobora kwespera kugira Yandi Omande ukamushira mu gishigo cha Vinicius biragoye cyane gose Yandi Omande Vinicius yagiriye Real Madrid no mu myaka nk'itatu navyo baragira rero cyumvikana zo batakaje mu kinyakomeye ariko urumva ni vime nakubwira twemera guhe bibi byatumugumana ariko les conséquences d'après nazo natuzemera yuko Bellingham cyangwa abandi nibaza bakavuga ati natwe turashaka ibi twemera ko tuzobibaho ni ivyo rero je mvuga ni shwa bagira turamugumana twemera ivyo dusavye hama ibikurikira tumenga tuzobijera nta bindi ariko Real Madrid ikomeye ariko uyu mukinya kagenda akaja muri Arsenal akava muri Real Madrid uko novuga sinoyicira umurongo canke iki hari ikintu kinininya izobibuze bishora gusubira kandi kuvuga ati bien fonce kandi binashoboka yuko nino sezo kandi ishobora kuba imfagusa kuko uyu ahari ari kumwe nabo bandi cyo ari ikintu gikomeye sans lui hari ikintu kinini kizoba kivuyeko kizosaba abandi nguvu nyinshi kugira ngo bahe igikombe Real Madrid tukiri kwa Real Madrid kiki reka dutandukire ino saga witwa Yandi Omande naho bikomeje kuba bibi equipe yitwa RB Leipzig ari mu Budagi irikirananiza umugwi wa Real Madrid mu transfer kugira ngo ishe kurangira ko ni transfer nubwo ati yavuzwe kuva mu ntango z'indwi dusozereye nubwo ati transfer tuvuga ati azga masama kengirangire ariko kugeza mwaka kanya transfer yitwa Yandi Omande nirarangira kuko yitwa RB Leipzig novuga ati ibandanya iduzi igiciro amafaranga kene ko no muhungu haracabura amahera si menshi cyane gose ariko sinamake equipe ivuga ati twebwe dufisikawe hiye mu gihe tutumvikaye kuri no transfer no muhungu ntava transfer irazungurutse trending irazunguruka ariko yitwa Yandi Omande avuga ati je window office nukina Real Madrid ariko equipe ya RB Leipzig ivuga ati natwe tugomba kuronka kunguko nugenda uko bagomba kudukwiriza baduha amafaranga kwiye yes ino rero ino sage kirwa kwa Yandi Omande ndayibabwire benshi batari bayizi iya Yandi Omande burya ahanini sinotiri kuratuma Yandi Omande aja muri Real Madrid oya habayeho novuga yuko ni aba aja babiri bariko batariko barahuza uyu muhungu Yandi Omande yahoze ari muri novuga yuko ni muri iryo shira hamwe nyene mbara sanze rifite abaja bakora n'abakinyi iryo rero iryo shira hamwe nuko iyo agence voilà maja iyo agence y'abaja ni zibiri iya mbere yararimwo ni agence yitwa Maxider Management isanzwe irongo n'umukinyi wa kera wa Côte d'Ivoire yitwa Max Alain Gradel iyo rero yo agence bari kumwe na Yandi Omande baravuganye yuko amasezerano yabo yasinye nugushika muri 2027 bakorana na agence ya Maxider Management nakandi bavuganye mu misho urumva
kazokongereza gushika muri 2030 urumva hama uyu muhungu Yandiomande acari namura itariki 6 z'ukwa kabiri uno mwaka turimo agenda gusinya amasezerano muri agence yindi ashaka ko bizokorana agence yitwa Rock Nation Sports iyo nayo isanzwe ifiswe n'umunyamitungo w'umurinzi urangiranwa yitwa Jay-Z umuhungu aja kuyisinyamo aravuga ati twebwe tuzokorana iyo ntirimwe n'aba Enrique umenga urumva rero iyi Rock Nation Sports rero iyi Yandiomande aja kuvugana nande na Real Madrid iyi Rock Nation iyi agence ari ivugana na Madrid ariko Leipzig nayo iravuga ati twebwe abo tuzi ni Maxider Management nibo tuganira twebwe iyo note biko muravuga ko twebwe ivyo note tuzi iyi Maxider Management rero ivuga ati ntibikunda aracafisa amasezerano na jewe iyi Rock Nation Sport iganira nkande umukinyi kwa ruwi wacu urumva ibintu rero bibimvuru rikomeye cyane gose baravuga ati none dufatike Leipzig none wewe wemera ndi twemera Maxider Management nibo dukorana kandi nibo dushaka yuko tuzokorana Madrid nizice kuri twebwe no kuri Maxider Management ariko Rock Nation Sport niyo yagiye kuganira ku ruhande ize kubabwira uyu umugwa Leipzig ati umukinyi dushaka kumushaka ku isoko tumutwa kuri Real Madrid ku miliyoni izi ariko Leipzig ati eka twe tubishaka ivyo umukinyi turashaka kumugumana tutamugumanye ni baduye amafaranga aya arenga arya uravyumva ivyo imvuru ikomeye Unomusi Max Henri Gradel mu kibaramuzo mu Côte d'Ivoire bivugwa yuko ari mu kwitwara muri FIFA no muri TAS bavuga ati i Rock Nation iri kuraja kuvugana ku mukinyi wanje dugifata amasezerano ibikora kubera urazi yuko FIFA canke TAS urumva tribunal arbitrage sport ikoresha amategeko wewe Yandiomande kuja gusinya amasezerano agence yindi uzi ko gifisa amasezerano n'uyundi byagufatiye ni ngaha i transfer iri kwirangira kuko Leipzig yo bivuga ngo umukitwa cyamukeneye ino sezo urumva Rock Nation yaje kubenforma umukinyi wanyu turashaka yuko azogenda kandi azoja muri Real Madrid ku noti ingana gutya Leipzig ati ivyo bintu wewe kubiza wewe wizanye nkande tweko tuzi Maxider Management nizo mvuru ziko ziraba Madrid ivuga ati none mweko mutariko murahuza na benshi banavuga yuko tugaze kuma ya Vinicius washobora gusanga baganiriye kubera izo mvururu no munsi Maxider Management nishobora kuvyemera urumva kandi Madrid nishobora gukora iryo kosa kuko yosha kuyipenaliza nayone yo gata natwebwe ko iyi Rock Nation Sport hariyo twavuganye ati noti tuyihende inoti tuyihende Leipzig ati wapi rero tunayo dushaka umukito turamukeneye Rock Nation ati mukinyi wapi bataga amafaranga nana ati oya tuna mwebwe Madrid abaza Leipzig none mwebwe murokone sande titwe tugurisa Maxider Management kandi mukito ndushaka kumutanga naho biri rero no munsi hajamo Vinicius urumva bafise novuga gute nanga kubera ya Madrid mu yabiri bavuga ati uyu tukabura akagenda wo tumusubira uri ninde tumusubirizana ko tubona ibi bitaradadanuka rero cyumvikana ni kibazo kuri Madrid ivuga ati aho kaje gatwa turumva ko karaba ni kabanze gahere guhera nako si vuba batwaye ibirego muri tribunal arbitrage sport ni kibazo kuko bazovuga ati twebwe Leipzig ntushaka mu kinyagenda kandi twe tuzi Maxider Management wewe Rock Nation Sport wori kuganira biki wewe ko tutazi uri cadwa ntituzi ni uvuye bagacareka amasezerano twe dafite amasezerano mu kinyi muri 2026 yaradusinyiye uyu nakacazara ati ngaya naje yakira muri 2027 voire même 2030 kuyo twaganiriye ahandi pembeni urumva ngaho Real Madrid ishobora kugura uyo mukinyi mu gihe bitaradanuka umuntu bashobora kuganira hamiyo transfer igashobora kuba nuko bimeze ivyande ivya Yandiomande
Yes, nuko ubona ko n'iby'isoko gigura n'igurisha bandanya bivugwa ndetse no ku migwi itandukanye. Nivyo hari imigwi itandukanye bandanya no bwati isoze la Madrid barimwo, ariko hari n'indi migwi ikivugana n'abakinyi. Ni dossier y'uwitwa Cancelo Joao hariya mu gwa FC Barcelona ko nivyo yari yaje nk'intizanyo avuye mu gwa Al Hilal, ariko no bwati nibiganiro bigeze kure hagati ku ruhande rwa Al Hilal ndetse no mu gwa FC Barcelona. Shakwa official kanya uno mugabo akaza nuvuga ati kwagiye kubananyiza muri ya mugwi wa FC Barcelona, kuko n'umugwi wa Al Hilal kuvaria mu barabo muri Saudi League Pro bamaze kwemera kurekura uno muhungu wo mu Portugal abandanye akirina uri ya mugwi wa FC Barcelona. Nuvuga ko bari diniza cyane gose kuri Joao Cancelo agiye kubananiza muri ya mugwi wa FC Barcelona. Hagati aho n'umugwi wa Paris Saint-Germain bamaze gutera intambwe ya mbere uvuga ati uno mugabo bamwitwa Ferran Torres nyuma kwitoraniza cyane gose agasinda igitsindo cyahesheje igikombe cy'isi yose uno mugwi seruka y'igihugu wa Espagne. Bivugwa ko navuga ati ibiganiro bigeze kure hagati y'ino migwi ibiri hakwande kwa FC Barcelona ndetse n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Akanya nakanya shaka kubona uno muhungu w'Umespanyol yerekeza muri ya mugwi wa Paris Saint-Germain kugira ngo agende kubafasha, ndavuga ku ruhande rw'ubusatirizi muri saison tugiye gutangura. Nubwo ati bari chance za kiki uno mugabo yerekeje hari amaboko ya Luis Enrique, twaze tubona afata umukinyi abayabaye akamutransforma nk'umukinyi akomeye cyane gose. Uyu mukinyi yagize amahirwe nta nabivuze Imana yamugurira umuryango. Uyu mukinyi twarabonye yuko saison yiwiwe uretse novuga yuko yavarana ipasi tari imeze neza mu nyuma ino saison agira ayo mahirwe. Robert Lewandowski agira ibikondoka byinshi amara umwanya munini yataboneka, ariko uno mukinyi benshi mwarayibona muri FC Barcelona no mukinyi w'umusatirizi, ariko twabona yuko icerekeye gutsinda ibitsindo ari kintu kimugora. Mu ma occasion 10 ashobora kuronka agatsindamo occasion imwe, hari ukuntu uvuga uti ego watsinze, ariko hariho vya bindi vyawe ko occasion net ukayinanirwa, bakabona ko hariho umusaruro mwiza atari ko aratanga. Ariko ino saison naho nivyo ari meze neza, ariko vyaratuma kuko yatsinze ibitino 15 muri La Liga. Rero cumvikana si saison mbi, ariko kugwego rwiwiwe benshi barabona bati ibintu ngana bimeze. Uyu mukinyi batanga kwiyumvira bati tuko turaraba twarafundikanije hari inyuma, turabona ko partnership ya Kuba na Gerard Martin irashobora kumarsha. Kandi reka ntitwihute tugira abakinyi babiri c'est-à-dire bana mu défense centrale. Ati Christensen ntitumurekure, urazi ko baga mugura imiryango bagenda bateka tumwongera umwaka umwe, on sait jamais arashobora kudufasha mu gihoba ayo mablessure. Baravuga ati n'uyu uyu munya irigwe Arauje urumva Ronaldo Arauje ati nawe tumugumane babe bane. Kandi dufise n'amahigwe turafise Eric Garcia mu Polivar, ariko no munsi Flick amubona nk'umukinyi wo hagati aza gufasha hagati canke ku ruhande rwa Jules Koundé. Acagira amahigwe avuga ati narabonye Cancelo nka possibilité zibiri kuri gauche no kuri droite, ariko kuri gauche Koundé ahari, kuri gauche ndamuprefera gusumvya uyu Barde kuko offensivement il est très bon. Murazi ko ari na classique kabisa yindukina neza, barayitsinda ameze neza. Rero ivyo kuri Al Hilal wavuze ni equipe bitari kugira itaha agaciro cyane gose uyu mugabo Cancelo, kuko no muri Champions League kumwe baze niho bamwandikishije. Bro aho gashavu yarakagize agenda muri Barca, Flick aduza novuga yuko performance wiwe avuga ati nta handi je noja ninga, kuko uyu mugabo Flick nako Joao Cancelo iyo ataza kuba ari muri FC Barcelona muri ijya phase retour bariko barakina nta kubudi monde ari kujamo, kuko none yaba selection gute nta Champions League wakiye yo muri Aziya naho yari kuja. Rero ndiko ndavansa ngaho Ferran Torres abona haciye umwanya bariko biyumvira kuri attaque FC Barcelona, shogira attaque nziza, defense ko baho bariko bikagenda neza, ugasanga ko atwara ibikombe
ugasanga ko bavyigenzamo neza kuko uri kurabiraba kuri FC Barcelona harabuze ibitsindo ibitsindo byarabaye byinshi ko batse ibitsindo byinshi ariko ibitsindo byarabuze mu bataka kuba nka Ferran Torres afite ibitsindo nka birya Rafinha agira babara ariko kuzana n'uyu Gordon baravuga ati aha ni sawa kuko bari bazi ko Rashford azogenda na Rashford umusaruro wiwe ntibawushinye muri Barca bavuga ati n'umukinyi mwiza ariko hari umusaruro ataduha dukeneye bati uyu ntituzomugumana bazi ko yari kwaronderwa ku mafaranga make kuri 39,36 amafaranga make cyane gose ariko bavuga toya on préfère kuzana umuntu wa 80,000 iyumvire iyo mentality benshi barabigaye bavuga ngo gutwara Rashford yaramaze kuba amenyera gatoya ariko uzanye umukinyi 80,000 uwaramuguze nagutijijwe ariko barabonye umusaruro wande wa Rashford baravuga ati umuhatakazwa tumuzane ni Juan Alvarez uyu muhunga caravyumva Ferran Torres ahagenda gurutse n'uyu mwanya naye ntango kuboneka neza kuko Alvarez sinzomwicarika uyu muhungu agira gashavu kubwo ntiratangura agize amahigwe arabaye selection muri squad ya Espagne baravyumvira bararaba Alvarez bitangwe kuba bigorana baravuga ati ijya transfer Alvarez burya Deco Nancy Flick bavuga bati dukore bishoboka vyose ino transfer ihere kubdi montaratangwa kubera uyu mukinyi ni ashika muri Coupe du Monde ashobora kuba mwiza gusumvya ntituba tumutwaye bibata kuwa amazi ntivyakunda Coupe du Monde iratangura alors bacavuga ati reka basi twongeze amasezerano Ferran Torres ko turanguta tokunda Ferran Torres ateka wewe vyabananiye muje kuri jego ngibike cadence nanje urumva bishaka ati je tuzovugana mvuye muri Coupe du Monde rero kuri ibi acagira amahigwe uyu ubwa gatanga Coupe du Monde ega musanze kaya gatsindo kamwe kabaye Coupe du Monde kaya kamugize rurangiranwa kandi azohagendera ko imyaka yiwe yose kabaye kamwe kingira kamara ona kurya uyu unye nubwo yosubira inyuma bazokamwitira uyu unye ndamubona nkuko umukinyi yahaye Coupe du Monde ubudagi Mario Götze wo kubazi yageze mu budagi mu equipe asanzwe uravyumva uca muri za Dortmund Bayern Munchen sura Dortmund ariko aracari mu budagi niko nibagiye equipe arimo rero uyu avuga ati aha rero agatsindo kamwe ndahaye igikombe igihugu ni seve ndahaye inyenyeri ya kabiri igihugu bategeza kungwanira rega ndumwataka mwiza urumva Paris Saint-Germain yavuze ati twebwe twaradandaze Gonzalo Ramos turashaka kudandaza dushaka kudandaza nande na Colomwani muri Juventus iramukeneye mugumane twoza nande ariko uyu muhungu nawe Ferran Torres hari kintu atazi ariko wo kwemera kuba mu backup wa Dembele ukaha muri Barca umenyereye bande bakuzi ariko we kintu ariko arakora avuga ati iyi ni equipe y'ibikombe jewe ndafise La Liga ndafise Coupe du Monde nkeneye iki Champions League azobagize palmarès nziza nubwo jewe umupira w'amaguru batawuhagarika nzobavuga nti ndazaguruka kandi ndafise La Liga nazifise ndafise uyu no muri eho barajanye bari kumwe bari kumwe ndafise eho ndafise Coupe du Monde uzo udafise iki atereka nigira muri Paris Saint-Germain reka nimuvugane hari umuntu anwengeje muri commentaire agize ati yitwa Thierry Twize tumushirane gose ati mwibuke ko Ferran Torres azobagiye kwa sebukwe ça c'est vrai kwa sebukwe ariya ni byo mujyango nako umuryango kweli abagiye kwa sebukwe umwigeme umufasha wiwe umwana wa Luis Enrique yego kweli kumenyezwa na sebuka rero kuri ibi cyo mbona Ferran Torres kubganje hazubagize shwambi nukuri kwa parazokina akina kwande kwa parazokina kiki azomaza nko mu backup ariko azoronka umwanya mwinshi gusumbuye nka kwa Barcelona hari ukuntu ubushobozi Afrika mubonamo arabudutako cyane muri Ligue A bise nazoyimarira
Rega la Ligue 1 na la Liga. Paris Saint-Germain c'est vrai. Sumunzano. Paris Saint-Germain c'est vrai gukina. Mu gihe Dembele ko tuzi atari ibikondo ngaho yo hacisha. Dembele ntiyagiye twahebuye. Dembele yagiye twahebuye n'ababarondo hariya. Uravyumva? Sha. Kano mugabo Luis nikashaka kubyura no mugabo tukamubona neza. Yego. Alexander yo kwego hejuru. Byoshoboka. Ariko urumva reka turindira kugenda kuri bu backup je nico mvuga nti Meyagize shwambi kuko na munsi niraronka umuataka Barcelona. Niramuronka. Kandi Mercato amashampionero 14 bazo batangwe nabo. Rero cyumvikane bavuga ati jegize entre mu gihe iyo precision nziza ishobora kugarukana ico cyize ugasanga Afrika ramaye cyize reka tubirindi. Kuko basi vuga ati baduhe hagati ya 50 na 60 mili umukinyi mutwara. Yes, nuko reka transfer navuga ati tuzibandanize no mu migwi itandukanye ariko kiki mbeko navuga ati dusa n'abanda ya transfer reka duce gato hariya muri Miha Still and the Low Things ndetse na Besia B cha tugaruka tubana naye karavugwa hariya mu rwa Komondese na AS Roma n'ibintu bitandukanye naza Juventus zo turibona ko n'ibyo bitandukanye biriko biravugwayo mwaka kanya. Shikamiterambere